Sanga umuntu namwima moya mbiri agaca yigira ku ruhande. Bo nimba rero yahisemwo kugenda, bo nimba narabimwima. Bo yani iyo ni bandi. Hela ninazo lakini yani ukikosa upendo mwanangu. Yani kitu chote kinaharibika yo. Mutipe ndagenda dusezerana ko azoguma yicunga nkuko nanje ngiye kwicunga kandi ngiye guhiga ubuzima. Akaca atangira gufatana n'abakobwa batandukanye. Wabonye? Nashitse yarabyaraguye nibirebire mani nibirebire. Je sinumva nahantu no bihera kugira ndabivugane ndaguturika wallahi. Agende buke buke kuko isi iraduhenda kandi ibaguma arabisha amaso ngo nibagwidi bangwidi ntumbaze. Jewe kweri naramubwiye ati jewe nubatse aho nshoboye. Ko leta sishaka kizombomorera. Niyo mpamvu nashaka kugira ibintu by'amagwidi n'ibiki. Ibyo byose ni n'ubuntu nakantu vyonda. Eje igisusu wose ngacanganywe. Zangwidi ntumbaze kuko umukobwa vraiment bakundana arafise inyuma. Arafise inyuma ujya mukobwa babya. We nta. Jewe nubatse aho leta ishoboye. Gatoke. Gatoki wanje. Na leta yemera ivuga ati ujya mwana ntiyarengeye leta. Urahevye uranyitavye. Urahevye uranyitavye ni best robe none bimeze gute? Amaze kumva izina gusa ngo ni best robe. Ore sana bigeze imbari. Anda hari ibintu bikoze uku kumayinite kubera ikate sinu ntawe yarazi. STV every story matters. STV muraho mumeze fresh. This is STV. Mwaramutse canke mwiriwe. Bivanye n'umwe saherereye turamutsa abantu bose bari mu mihingo igitandukanye y'isi cankwe se no kumbibe z'igihugu. Turaramutsa mu buseruko bwacu burengera ubumanuko n'uburaruko. Mwese mudugukirana muri yo micungarano turabahaye ikaze gishana mu kiganiro cyacu twongera tubifuriza n'ibihe vyiza. Turamutsa abakunzi bacu bari muri Australia, Sweden, Canada, USA, England n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Turazi ko mudukunda natwe turabakunda tutibagiye bashiki wacu bari mu bihugu byo mu Barabu za Saudia na Oman n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Reka ntitwibagiye abagenzi bacu bari ngaha nyene, abakunzi bacu bari ngaha nyene mu Burundi henshi hagiye hatandukanye, Kinama, Kamenge, Kanyosha n'ahandi henshi za Musaga, Rohero na Kinindo. Murahawe ikaze. Uyu munsi ngo ndi kumwe nandi, ndi kumwe n'uwahoze niko novyita kuko niko bimaze iminsi bivugwa ko bamaze kuvana mu rukundo. Mbega bimeze gute? Twarakoranye na biganiro vyinshi bigiye bitandukanye tubasanga mu mahoteli n'ahandi henshi. Urukundo ari shosho. Jewe nyene MC andi muribuka ko nigeze kuvuga ati mbega ko tuzi yakundanye n'abandi benshi arabahemukira canke se akanabakubita akanashwana cyane niwibaza ko muzova muvana. Kumva utangiye kwidoga ngo Star Love yarandi udufaranga mu nyuma rancika ntituzovyumve. Nta n'umusi numwe. Cyamanza muri ako kata. Ambwira ati ntibishoboka twitwara amatanya. Rero kumatana kwabo mbega kugeze gumana nanje mumenye vyinshi nkuko mubizi kandi mwabonye ko nariko ndibuka kakera nkiri umwana nkiri twadoda ipine nca mubibona biba bimeze neza bitagasa ibintu bisa neza. Tujya ni tumwe mu tuntu umuntu wese yaciyemwo kera kiri umwana cyane ku bahungu wasanga ari mikino igenda iboneka. Kiretse abavutse amakinga n'amamodoka n'amamoto bitaraboneka. Urahawe ikaze. Iyi ni STV. Jewe ni MC Andi, nyita Mr Solution, Mr Emotion n'ayandi mazina menshi ushatse. Ndagukunda cyane kuko nawe udukunda. Turashimiye abakunzi bacu ibihumbi 11 dufise kuri no mwanya. Turabashima aho bajya bavuye niho nabandi bazova. Ibikorwa twabahaye nivyo tubandanya kubaha kugira ngo nabandi bazi. Fasha guhereza ikiganiro bagenza kugira ngo nabo bagaruke babone ivyiza ntuwivyisangize. Urahawe ikaze sister umeze neza. Meze neza. Kandi tucangamuke kumwe twacanga uno munsi kumenga ujunumye. Urukundo rwaheze. Awe munsi ndashavuye gose. Ariko reka mbanza ndamutse abakunzi ba STV. STV hi mupo mumeze neza. Ko bameze neza gose. Wese neza gose. Oya hari cyahindutse muri jewe noneho barabibona Ucangamuke. Yani sichangamuke kabisa. Ariko ni byiza ko udufreshere tubandanya kuba turiho bivuze ko icanonekaye tuzorondera ikindi kizima tugisubirize. Na freshere zimeshaga Aisha. Amahera yagabanutse cyangwa? Hela ninazo lakini yani ukikosa upendo mwanangu. Yani kitu chote kinaharibika yo. Umva wabuze urukundo. Ore sana d'abord. Haina shida tu. Je nagutumye ariko uje gukundana n'abantu atari.
no ujya mungu naramukunda amani naramukunda bya seri ariko rero byarangiye anyeretse ko byose bishoboka yeah. Twibutse ubu amakosa 3 wigeze kumufatamwe abiri urayihanganira igihe gatatu irakunanira kwihanganira naya hari amakosa yankoreye nyene nashobora kwihanganira nawe urabyumva urashobora kwibaza star over vraiment ingene namukunda urashobora kwibaza ndi hari ingene namurukira amafaranga agakora buri kintu cyose ndamubwiye nyene nkabona ko ari umuntu vraiment wo kwizera lakini ego kweri yari wo kwizera ariko rero byarangiye ampemuke yaranyeretse ko byose bishoboka mutipe ndagenda dusezerana ko azoguma yicunga nkuko nanje ngiye kwicunga kandi ngiye guhiga ubuzima akaca atangira gufatana n'abakobwa batandukanye wabonye nashitse yarabyaraguye nibirebire mani nibirebire je sinumva nahantu no bihera kugira ndabivugane ndaguturika wallahi biravugwa yuko amwe mu makuru twaronse biravugwa yuko wigeze kumusanga mu nzu yawe ari kumwe n'iyindi bebe urashobora kwibaza umunsi nyene nari ngiye muri ville ndagenda nyene dusezeranye ndambwiye ateshe ndagiye ariko mu mwanya ndaje acaraza na wa mukobwa babyaranye no munzi wanje ngo ba urupangu nubaki ego niwe yari nyubakishirije ariko amafaranga yari rwanje acaza no mu cyumba cinde basanga nyine basharamye ku gitanda cyanje arashobora kwibaza gitanda cawe nyine wanje kabisa ibyo ntumva aho byihanganira biragoye cyane biragoye kwemera vraiment ariko aho nyene bimaze kugenda uko kubera gutagiza ukwihanga kuko bavuga ati ngo niko zubako oya hari ikintu kitihanganirwa nawe urabizi bo umugabo mufatira mu yandi makosa asuka mwihanganira antoka basi kujya kuntu nyine yari yagiye kubyara hanze akagumiyo agatera abandi amade akagumiziyo antoka cenziza no mu nzu ico kintu urumva ko kibaho vraiment ico kintu nago cihanganira antoka ibindi byose narabyihanganiye narihanganiye kuba yarabyaye hanze nubwo nyene narisaga shavu muga ntikari kenshi cyane ariko umwanzuro wa byose kumusanga ari ku gitanda cye wanje n'umudemu wapi kweli yaba niyo mudemu hari cyo yarandusha basi imagine kuko yaba mudemu hari cyo yarandusha ariko mujani wiwe kuko nanje starove nari namuzanyi wanje kuko no ni mitahe yiwanje ariko irakora muri uyo mwanya imitahe yawe nturiyicuza ko yagira hombeshwa n'umuntu ico kintu ndakimwanimiya ntago yigeze ahombesha umutahe numwe usibye ko gusa nyene yataye intumbero arata amasezerano nkuko twari twasezeranye aca tangira gufata ico nico kintu numva ko nahombye none ingire gute bibaza ko ari igikiwe wamukoreye utamukoreye abandi kumbure bamukoreye je sinibaza ko ni tama afise ujya mu ngafise tama wapi ntabaho nanashoboka afise tama gishi ry'abakobwa yani nimba wowe mubonanye no munsi mugahura acabona ujya wundi nabonye ko hari cyakurushije nafise tama ko nakintu nakimwe yamburanye n'amafaranga nabwiye ati tuna amafaranga uje nakintu nakimwe ushobora kunkina kuko nagiye ngiye guhiga ubuzima ndagaruka kandi nazanye cash rero amafaranga arahari ariko mu bademu nitwagiye aguma yagiye mva biravuga ko mugeze no gushwana muragwana baraza kubangurukanya mbeke igihe nta wakomeretse hagati yawe aya ntitwagwanya ariko nyene urumva nyene twarashwanye nyene bisanzwe ariko nyene ntabyo kugwana byahabaye urutegura iki kuriwe kuri no mwanya we ico ntegura je kuriwe ko ndumva umutima wanje waramaze kumuhimba antuka naramubwiye ati rero kwasi ko byagenze uko bimaze kugenda uko ajya badada turihanganira byishimanye n'abahungu natwe turihanganira byinshi yani ariko bari nkawe nk'ivyo bikubayeho vraiment wokumva ati harimo gaso wacumeba yaba ari jewe bibako wewe ni wamuhebye kumuheba nyene none sibyo ndiko ndakubwira ariko muri uwo mwanya narabanje ndamwihangana ndavuga ati okay ntaco tibase ko bimeze uko tukaba dufise inzu ingo tugende mu nzu tubemwo tubane nk'umugore n'umugabo kuko inzu ni iwacu weke mutagize mariage kwanza we nimusenga niyo mpamvu n'urukundo rwanyu rutogenda mariage n'umuhungu nkujya guma fata nena imana yafata imana brahano tavyanze oya ntafata byanze none nigiki yamburanye nimba yarahabu baramuhabuye ku ruhande kandi yarafise udufaranga bo nimba baramuhabuye ntago yari guhabwa numwe ariko ca naha wabonye naha guma toragura wabonye twagiye niyo mpamvu rero icyamba bagiro nyamunini ngiki nabwiye ati rero wa muhungu we ingo tube mu nzu rupangu ndarufise kira kitu ndagifise kandi byose nabikoresheje amafaranga bimwe ntiwononye shaka ko tubana mu nzi wanje ngo yes sister ngurumva ngo je ngo nshaka kubana na wewe ngo no tumanja gupanga urumva ico kintu ngo ahubwo ngo genda ngupangishe ngiyo nzi wawe ngeje kuyipangisha gucuza ngo dupange wova mu nzu yiwawe ukacuja gupanga sinzi niba shaka tupange chambrette mfise inzi ibyumba 6 na salo 2 na salo manje cinja gupanga kubera starove ico nigikunda ngo yanka ntiyitwa mu Mariyo nawe ngo yarongo ndabyumva ibi kunyene ko yambwiye ngo nashaka kuba Mariyo ibikintu kidagashe wewe ndambura umuhimbira umwe nabwo ati nambusha nimbusara uri Mariyo gute kandi abantu bose barabonye kinzari wayubukishije tenda ni parasera kugira tuyigure nari yanditseko nawe ndamwandikako urumva kari we yayiguze yategetswe kuyandikako nk'umugore n'umugabo ko yari parasera yiwacu umva muzoguma muyisangiye nubwo mwavanye rero nigikunda ahubwo nshaka ko aza akambwira ko bitagikunda agafutwa muri parasera yiwanje hama nkagenza gute
nkibera nkuko nari mbayeho cyangwa nkafata indege nkongera nkagenda guhiga ubuzima. None uno mwanya tukiraho nyine abantu bashaka kwibaza ati mbega ko tukeneye ko tumvise bamuhevye kumbure ari amakomante twabona kera ni mwiza iki woca gukunda muri umwanya yishe ari abantu ngaha basore ngaha bashaka gukundwa vy'ukuri ndongo umudada afise utuntu dufashanye tubane fresh bavyishakira barahawe ikaze oya nakazi baha ko navyo nyene sarova ibintu nkoreye cyambona n'abahungu bose kariko bameze naje niko meze none ndabigire gute kurambeshe sitaravira ibintu nkoreye vrem urabibona urabingene twiziranye ko sitarove sinjyajya vrem kuko iyo aza kubinjyajya nari gusanga amafaranga yayo nonye sinzi nayo amafaranga y'abademu yo yakura sinzi ntaho nzi kuko ayi wanje yose narayaharuye sanga yakoresheje nkuko nagenje gute nayamuhaye ariko rero ingese ngo ntashobora ngo kuba Mario gute kandi parasera tuyisange ari iwacu tumva umugore n'uwiwe akamugabo wa biraharawe reka basi rero nimba atakeneye kuba Mario nanje sinkeneye gupanga kandi ifise inzu ko ntiwari usigaye umwima ibintu yani nawe ushaka kumenya byinshi rabumenye bikenya kumenya so aziko bishika sanga umuntu namwima moya mbiri agaca yigira ku ruhande bo nimba rero yahisemo kugenda bo nimba narabimwima bo yani iryo nibanga yani sibanga none banga mbize nakwereka oya sikuvuga ngo uramwima ibintu ujya arafatafata raba yarateye inda naka umwana baranzanira no mu rupango ngo ba ngorera nabwiye ati je namwana ashobora kurera hazo yavuye mutipe namusize ngaha mu gihugu ngenda guhiga ubuzima dusezerana nako atazogenda kubyara hanze none ngaruse sanga abana bakuze uwundi ngafise inda ni birebire manje niyo mpamvu rero starove byiwe bigoye icyamba bagero nyamunini nico kumusanga mu nzu urashobora kwibaza eske ko yanse ko tuyibandamwo akaza kuyirongoreramo karakubita cumengo wewe uwo mukobwa nyene nta cyangwa uwo mukobwa yaratise yararyoshye uyo mukobwa none basha ngira ngo uzomubona urabisha ndusha andushiki twobimenye vy'indani no turankatwe turarongora turacara abasore kandi haje barawuciye ngo yakamanye ntigata ingesira araba ntipfa ariko aho nyene cendi buki kiganiro twakorenda basanze mwote narakubajije ati uyu muhungu wewe uramuzi neza ibihungu by'ibigangu kwa kini kure arenza abandi abikora neza umva ndakubwira ati aranyemeza arandusha yo twahuriye me ntitunateze no guhura kuko wanje naramaze kubishika barabizi mwana ume machine boy cyanda mwizeye none ubu naho bigenze gute mabuje reka kumponda nawe reka kumponda ibi byashikiye byoshikira nabandi ariko cyo shimira Imana ni kimwe wanciriye umugani ati ngo ngesura araba wera sivyo niyo mpamvu nawe no gucira umugani ati ntabwibwirwa ko amaso atukuye nanje urabona yatukuye koma imyaka 3 nari maze imyaka 3 naraje yonisheri wanje ndamukunda cyane ese hadash ndamukunda cyane twarakundanye ava naraja Saudia ndavayo nubu nasanze akiri wawe kandi urukundo rwari rwarundi nigeze umva bamuvuga yuko avangana cyane mbanga mubiki mama yake iryo kosa ntajyo nigeze ndamwumvana kimwe gusa umve ko ndamukunda ucumbwira nkomaho nama na pole araguhanura ati sasa uyu muntu uramuzi uyu muntu yarahevye umukobwa bamuhaye ibajaji wawe hajya intanurwa ayibonerako narahanuwe nyene biranka ko hajya urukundo manini nibisazi kandi amaso akunda nabona neza ikipofu neza kwe hajya umaze rero gukunda umutipe nubwo bakubwira ko yacitse amaguru uba wumva kujya kumenyana mu mugaya mwona ko yacitse amaguru je mba mbona ko afise amaguru ubwa kuyerero gusumba n'abandi bose bakuri yisi yarana kujya mutipe twakundanye bambwira aragwana biki byinshi yose umuntu aragwana ariko ndavuga ati ibi byo kugwana nzo bimukuramo kimwe gusa azonshimire kuba narasize ndamukuye mu bintu byo kugwana yarasigaye atekereje kure nkunze kwandika kuri stati love is love urukundo n'urukundo nta buhinga l'amour n'est pas formel urukundo nta buhinga ruragufata rukakujegeza rukagukata aha twese kugira je nanganuko nigeze kuba naratobaguritse kwe urukundo toboka fresh yani ndabwije ukuri hagiye ukunze ubukunzi ariko rero urukundo rago ruguhemukiye umva byigwiza incuro ijana guhemukirwa byigwiza incuro ijana kuko hagiye uri mu rukundo nyene ariko hajya wibaza wewe guhemuka canke guhemukirwa wowe tori ikihe muri ivyo bibiri habwira nzohemukirwa kubera iki kubera ko guhemu yani urumva umutima w'umuhemu wamana maganya
kuko kandi ugumuvuga ati ni wowe guma wiyagirize yo naramuhemukiye narababaje ariko wowe wahemukiwe urababara fendofe bigahera ugasubira mukiwe urababara bigahera kandi ugasubira ukaba umuntu ukongera ukumva je mu misi mikenya nura ko Saro bari karangara akanyigira ko byinshi ngo niyoza kuba Mariyo ngo niyoza kugira gute nanje nambwe ati sinzoza gupanga reka je ngume mu nzu yiwanje mugera byanse kandi ndashaka namwe ko byose bishoboka nta niyo nzopangisha inzu zose ganda yugaye ngende guhiga ubuzima ufise bimeze gute hari akastoke kinga nizire basi injya zira none wogira inzu nk'iryo ukabura injya neje ubona ari fresh oya sikuvuga ngo ucuza amane oya kubwo gusare kaje nisubirire hariya anje guhiga ubuzima hama nawe yigumane ngaha muri iki gihugu agumane n'abademu biwe azicuza abagana baricuje nkuko nyene ndiko ndicuza nawe azicuza antwaje nta nankange mane nanankange ko ntamahera ndusha yendusha ubugabo kandi namwubaha n'umurusha ni no imagine kurusha umuntu inotsi cyumwuba namwubaha vrima ko umuntu w'umugabo arubashwe ariko nje gupanga mane ivyo birumvika sinzi ivyumba bitandatu kira n'abashitsi bose niyipangane apangane ni nabo bakobwa be yagiye abyaragorana nabo kuko yashaka kubyara ari kubyarana nanje ariko kandi aho nyene ubibaza yuko hamwe yo kwikibuka akavuga je dusubize hamwe wo mutahura kico kibazo kiracahari eske kudashaka kumbwira none abajya abana maze kubyara bazoguma hari iwabo kwa mama wabo nibishoboka kubwira ati nawambwira ati ngo jewe ngo kuvana ngo wansa amaraso yiwanje ngo shaka kugenda urantegera anje nambwira ati ni hamwe nubwo yovuga ati dusubirane basakemera itegeko ry'iwanje namuhaye ryo kuza kuba mu nzu yiwanje usangazaniyemo babagore urantegera kandi amwosubira hariya kurondera ubuzima urumva ko ubuhoho kubaka urumva je nsubiye hariya guhiga ubuzima nzoza namwemegira hamwe azombona mu gipira cavuga ati best robe kweri narihemukiye hama nazo sigara jujuta nizo ndayaziwe jewe nibereye mu bindi by'uwanje ntanakimwitayeho wabonye ntanakimwitayeho bro twe turizera yuko uko biri kose pole sana même sinahugiye koma nta nzigo vyari birimo ariko uko wavuze ijambo rimwe wavuze nyamukuru nuko urukundo umuntu mu rukundo arabuye umuntu yakunze arabura nyene kumva nyene ko si hari rero twizera neza uko nyene yarambabaje bivanye n'ukuntu Starove twari dukundanye vraiment nta muntu numwe atarabizi bikaca bigeraho mani tukavana nkuko nyene kabisa abantu bose birababaje vraiment ahubwo arakwiye kwihanura akumva ati best Starove ibintu ariko arambwira nibyo kabisa kuko je nari nje tuvyare sinari nje ngo twanika amenyo nawe usanga hariya yarakunze kandi umutima ukunze urabyumva nyene ko ukunze ubukunze navyo atamasa akunda ntaraba neza ariko rero cyangwa yikundiye hari ndababajwe n'ukuntu yantesheje umwanya wanje simba ndaza sinaguhanura ari ukambwira ati iyo iko fresh nyene urantera indobo nawe uraza hajya mu mutima w'umuntu ushobora kwinjira hari banga Imana yaduhishije nawe hajya umwanya hari yabona ati ni fresh sawa hari gihe hari umusirazo ubona ko yihenze hari banga Imana yaduhishije yiza kutwereka iryo banga nta muntu umwe ari kugwa manka iyo Imana iza kunyereka ibiri mu mutima wundi sinari gupfa nguye manga ariko no kugira ubone ikiri mu mutima wundi kiragoye kandi kugira ngo ngo amajambo abantu bo hanze bavuga ku muntu mukundana naho nyene biragoye ko uvuga ati abantu bashaka kuduteranya Imana atabwo rero baramushaka nanje nashaka niyegereze je nyene none birangiye byase bibaza ko rimwe usanga umwima nawe usanga yikundira so kuvuga ico n'ingeso niyangeso bakubwira wakamanye ntagata manura imwe kuri Starove manura Starove no mubwira ati agende buke kuko isi iraduhenda kandi ibaguma arabisha amaso ngo nibagwidi bangwidi ntumbaze jewe kweri naramubwira ati jewe nubatse aho nshoboye ko leta sishaka kizombomorera niyo mpamvu nashaka kugira ibintu by'amagwidi n'ibiki bijya byose n'ubuntu n'akantu vyonda eje igisusu wose ngacanganywe barakirondera igisusu ushaka urakirondera kandi utesha demu wanje ga ntaca afise none nawe keneye ufise umudemu ikibazo ni kimwe rero niyo akirondera akarengera leta izocibomora niyo ngorane ihari ushaka kwiyorohereza ca wubaka hato nturengere leta hamwe leta ije ivuga ati wubatse ku mwanya kubadida ni yarengera leta akabona zangwidi ntumbaze kuko umukobwa vraiment bakundana arafise inyuma ujya mukobwa babyara we nta jewe nubatse aho leta ishoboye gato keza kiwanje na leta yemera ivuga ati ujya mwana ntiyarengeye leta yarubatse neza ntiyarengere niyo mpamvu rero nimba rero yakurikiye abo bafise ibisusu je akabona ko nta gisusu mfise akabona ko munzi wanje atohaba ico ntabuze n'amahera noti
uzotorusha hanze nta muntu aza kundodorera buri munsi ngo mbuzana amafaranga y'ukwezi ariko wene ndazi ubu baramudodorera kandi umunsi rero hageze ko kujya mukobwa nta kazi afise ujya mukobwa nta mahera afise ahubwo aza gusaba star operation ngira ngo mwara nabibonye n'ibyo mwiboneye kandi yayimwima ni ngumu nukugwana azagerega avuga ati yego kweri best ari sharamfashije Best love tugushime cha twizera ko n'ibintu byabigiye kubandanya neza ga ibintu byose no kwizera so hatumuronke star love yahindutse cyangwa usange biraciye nibyamunanira guhinduka shauri yake ubu nanje aho ngeze ubu ndumva ko mu mutima hari ikintu kiriko kirafudika nyene kandi manze kukubwira ati ngomba mbanza mpige kwanza ingene inzira nongere nico mokere bizoba biheze ntaho tuzatugihuriye nawe rero nimba shaka ko bigenda neza ntazosigara aricuza mu nyuma ndanondere hakiri kare aho kansaba imbabazi jewe nyene kwizeye ko bizogenda neza ariko akansaba imbabazi jewe akambwira ati ibyo nakoze kuko haje twese turacumura kandi gucumura kwacu Imana niyempuwe yamitubabarira niyo mpamvu natwe kuyisi dukwiye kubabarira buri muntu wese atugiriye nabi niyo mpamvu raje akanyigira akambwira ati best love narashutswe najanywe n'ibishorero mbabarira n'ukuri byarashitse ariko nta bana nimba abo bagore twananirangwe nzoza nabana tubarere kandi tube ngahanye mu nzu yiwawe ndongera ati gudu kuko nanje sinanka abana abana nzobamurerera bakure nimba atazompemba nimba azompemba inkoni nimba azogira gute nzohembwa niyo mwijuru ushimire cyane of course merci beaucoup STV fans ndabakunda cyane tudereka nihera ibibizo abafana banje bose je ndabakunda sana after today mfise mood nziza iryoshe itesa niyo mpamvu twabahaye ikiganiro kiryoshe ariko indi nayo nibagiye urazi ho nyene ubu nyene ndana mu telefone agwanya kunkupira telefone ntiyumve basi nico ndamubwira urantegera nk'ubu ndakubwira ngiye duherukana jewe nawe hari umuziki wiswe ipyeri twariko turategura je nawe duherukana muri studio twararanye muri studio maso abo tubona uku dukanura uku kumbe nurasohoka ariko vuba murawubona kumbe umutipa ifitiye izindi gahunda ziwiwe nziko rega je nkivare yambwira ngo tuzobana nyene mu nzi nyene yahejeje kubaka ariko nshitse no yahise ampemukira urumva rero duherukana muri aho tuko turategura umuziki wise ipyeri twari muri studio twaraye uburinda buracu urashobora kubaza urukundo fisa aho njyama nkaca nja kwirirwa nicaye mu ntebe nyene ndi muri studio kutwasharana hambishe birangira kuvuye munsi rero shaka ndamu telefone ntiyitaba rero niyitaba nakora ibyiwiwe ndamu telefone urabe ntagenda yitavye ntiyitaba si umuntu ni hatari twebwe we baguhemukiye ntucu dushira mu bintu by'iwanyu urahemuka sana ndani ndiko starobe wahemutse nkakurya Simemuka kuhereje vuguye star love wawe nyene abahungu si twese duhemuka ntaco hari gazo usanga ari we yihemukiye ko jewe arabizi ko nta namusaba jewe arabizi ko nta musaba yitaba nawe yitaba urahevye uranyitavye ni best love none bimeze gute amaze kumva izina gusa ngo ni best love ore sana bigeze mbari anda hari ibintu bikoze uku kumayinite kubera ikate simu ntawe yarazi habwo nihenze simba namubwiye n'izina habanza basi nkumva n'ibyo avuga babonye rero ubuhemu bw'abahungu rero nagende mu nyuma zicuza sana kwe bisanzwe ari ubabara ofisi n'utufaranga niyo mpamvu kugira ati amafaranga n'urukundo ntaho bihuriye hariho gukunda hakaba n'amafaranga je niyo ndayafise ndiko ndayaraba mbona ntaca marire ntabana starobe ariko rero kubera ibintu yagiye ankorera nk'ibyo ushimire basi yego murakoze gutanga amakuru uvuga gwacu ni kumwe n'ibintu byagiye biragenda kuko yazi ko bya mbere tubavumbura fresh naho nibigenze bien ariko rero ndio kubego umuntu arapambana ikintu sivyo naho singiye gupambana na starobe kuko hajya baca umugani mu kirundi ati wanga kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga ibirere ukagenda wabira nkayo jewe sindiko ndamiruka ko ndamugarura ahubwo wende ninamara kurenga ibirere azosigara yabira nkujya ku impene andondera nanje ntagifadika ubu ndiko ndamwiyambaza ubu nkifadika hari umusiraje usanga ntagifadika aca atangira kugenda yabira nk'impene kuko nzoba ngeze kurebwa so merci beaucoup STV uko mubizi mbega kwinkuru zose za Ararize TV n'ayandi mateleviziyo menshi agiye atandukanye mbega mwebwe mwohanura iki uno mwigeme mwohanura iki star love ndaza zura ikiganiro commentaire zozira abo bantu babiri mu bahanura iki nikiye kintu ubona umukobwa yakora kuri mwanya mbega decision cyangwa se umwanzuro ariko arafata kuri mwanya niwo kuganyo mu muhanura iki nta kitu zo gusatira kuje muri commentaire ukagira icyo uterereye mu guhanura cyangwa se mu kutanga iciyumviro je ni MC
nita Mr Solution, nita Mr Emotions. Iyi bayita STV Rwanda turabakunda cyane. Bye bye. Ciao ciao. Urakoze cyane. STV, every story matters.